biraba uno munsi mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri Tanzania, Nyarugusu na Nduta birababaje cane, aho amazu y'izo mpunzi ariko arasenyugwa. Ayo mazu n'amazu uno munsi y'imiryango myinshi y'abarundi irimwo abana, abakenyezi, abakuze, eka n'ukuri ni ibintu bibabaje cane gose. Uko kubomora kw'ayo mazu si ibintu uno munsi biriko birakorwa nk'ibintu bisanzwe, ni ibintu bikorwa bifise intumbero zo gutahisha ku nguvu izo mpunzi z'abarundi uno munsi bari muri Tanzania. Ico rero umuntu yovuga nuko mu mategeko na cane cane amategeko mpuzamakungu, iyo umuntu yitwa impunzi, igihugu camwakiriye gitegerezwa kumukingira no kumuha aho aryama, no kumurabira yuko umutekano wiwe ukwiye. Vyumvikana rero yuko uno munsi kumva yuko ari ico gihugu nyene kiriko kiratuma izo mpunzi zihungabanya ari ibintu bibabaje kandi ari ibintu biteye kubiri n'amategeko. Ikindi naco umuntu yovuga nuko muri uko gushaka gutahisha impunzi ku nguvu, navyo nyene umuntu yovuga ko bidakurikije amategeko. Iyo impunzi yahunze niyo nyene ifata ingingo yo gushobora gutaha mu gihugu, kubera ko muri ico gihe yiyumva yuko umutekano wayo ukingiwe. Aha rero twovuga yuko uno munsi mu gihugu c'Uburundi umuntu yovuga adakekeranya yuko icatumye izo mpunzi zihunga uno munsi kikiriho. Uno munsi igihugu c'Uburundi ntitwovuga yuko umutekano wuzuye kugira ngo abahora bari impunzi uno munsi batahe bashike bakigwa kandi bakingirwa nk'abandi bose. Uno munsi rero ikintu twosaba dushimitse nuko ivyo bikorwa vyo kubomora ayo mazu vyohagarara, ko impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zokingirwa vy'ukuri nk'uko amategeko abibarekurira. Ikindi naco twosaba amakungu ko yogira ico avuze kuri ivyo bintu biriko biraba, kugira ngo vy'ukuri izo mpunzi uno munsi zihangayitse muri Tanzania zishobore kuronka abantu bashobora kuzivugira kugira ngo basubire kuronka agateka n'itekane ryabo.